twege turabadandaza b'ivyombo bitandukanye, kaba dufise ivyombo bitandukanye bikora ukuntu gutandukanye. Iyi bayita double pan machine. Imashine iteka indya atamazi ushiramo, atamavuta ushiramo. Ariko guteka atamazi ushiramo canke amavuta udashiramwo siko kamaro kayo. Bifise akamaro kayo kuri baje abantu babujije kurya ibintu by'amavuta canke ibintu by'amakolesterol. Ikaba ifise ubushobozi bwo gutekera ahantu hariho hose, habe kuri gaze, kuri kuziniere, kumbabura, hariho hose. Nta mwanya bigusaba, nta kintu na kimwe. Ushobora kuyiteka mu minota 30 inyama yawe ikabira hiye, nta mazi washizemo, nta mavuta washizemo, bigakoreshwa iki, bigahishwa n'umuhisha. Iyi mashini rero irafise ubushobozi bwo gusya ivyamwa byose bibaho. Nta cyamwa na kimwe ishobora gucagura kandi kongera igakora na potage. Ashobora gusya beterave, konkombe, ikaroti, imicungwe n'ibindi, amananasi. Nta kintu na kimwe habe namba. Wico uzokora ukeneye kuyikoresha urayatsa, umaze kuyatsa ukeneye kuyishyira ji ya konkombe, uzokora uzoshiramo konkombe yawe nta mwanya utakaje, nta kintu na kimwe habe namba. Wewe ukacugira ane wironkera ji yawe mu mwanya muto cyane. Wikenere ji ya beterave ushobora kuyishiramo beterave ata mwanya utakaje canke ikintu na kimwe. Wikenere ji y'ikaroti naho nyene canke ji y'ibindi n'ibiki nta sukari uzokoresha, nta kintu na kimwe. Wewe uca wironkera ji yawe mu mwanya mutoyi. Ibiri yo kudandaza canke kubera umuryango nta kibazo na kimwe bifise, ikora ahantu hose. Imicungwe nta kamaro ko kurigura kuramo za mbuto manderena n'ibindi, ubigumizaho kubera yo nyene iravyikuriramo ata mwanya numwe bigusabye, ata kintu na kimwe bigutwaye. Maze kugira hano agashobora gukora ji ya pasteke na zijya mbuto zayo uragumizamo kubera yo nyene irazikuriramo ata kintu na kimwe. Gaca wironkera ji yawe nziza cyane ibimeze gute. Aka n'akamashini processor machine gakora ivyamwa ata muyaga nkuba gakoresheje, ata nguvu gakoresheje. Karakora ji y'amatunda atandukanye, amananasi, imicungwe, amapasteke, ibintu byose. Wakazi kiwawe gusa urafyonda nkenuko, nta muyaga nkuba kagusaba canke ibintu byari byo byose. Na za mbuto zigumira indani, za mbuto ntizigera zicangana canke ibiki. Wakazi kiwawe ugirane uza uragira yane wikorera ji mu mwanya muto, ata kintu na kimwe wataye, ata nguvu, ata kintu na kimwe. Wewe akazi kiwawe nagaki wigirira iki, wishiriramo ivyamwa byawe gusa nkenuko. Maze gukenera gushiramo nk'ikaroti canke ibiki, urashobora gufata beterave ukayirapa canke ikaroti. Uhejeje kurapa nta wundi mwanya uzotakaza canke ibiki, uca wironkera ji yawe nziza cyane, ji naturere, ji meze neza, ji atasukari wakoresheje canke atanguvu byagutwaye canke atakintu na kimwe. Wakazi kiwawe ugaca wironkera ji yawe nziza cyane imeze gute, ji naturere. Yacu kaba kakoze nta madesha barimwo cyangwa ibiki kubera amadesha agumahe indani. Udukeneye ushobora kuturondera ku buhinga bwa Facebook ukandika ati nta mazi nta mavuta, zoca utubona, uzona habona n'ibyombo byinshi bitandukanye. Cyangwa naho udukeneye ukadutelefona ku nomero za telefone 65 23 008. Aho buri hose ivyombo birashobora kugushikira. Ariko mwaka kanya tuba turi ngaha mu bintu bijyanye n'ama expo uhishikiye ibiciro usanga biri hasi. Aho naho tukaba turi ngaha inyuma ya BCB hepfo y'amabisi ya Kanyosha. Umaze kugurira icombe wacu, imashini igize ikibazo zonye ziba zifitiye garanti y'umwaka.
aho ipfuye urayigarukana. Niyo mpamvu amanimero ya telefone aba ahari kubera idepo ry'iwacu riri mu Bwiza. Umaze kuyigarukana hari abafundi babijejwe bakabigufashamwo atangorane nimwe, bakaguha icombo cawe kimeze neza.